ibintu vyari indoto ziwawe ariko vyabaye ukuri kuri wewe. Rero je mbayeho muri freestyle. Aha. Sinigera ngira indoto cyane. Aha. Buri gihe mba ntegereje Imana ibintu nkorera. Kajya kaduga ndagahende. Vyaheze kiriko gatwaye no kuri kw'Imana. Gaye kidoma. Ucumva iryo jambo kiriko akili vyakubwiye iki muri mu mutima umaze kumva umuntu avugishwa umupastor avuze ati kajya kaduga tukahinde kumva amazina avuze igihe wanirimo. Shaje navuze ko yuko ari umuvuga butumwa kandi akaba nabonekirwa ko biri kose nuko nyene kwera kakaduga sakanje. Uremera bavugishwa? Sha nabonye babesha mu izina rya Yesu. Ni bose. Sha benshi rega ngo muyankatume atugisha umujyana. Yeah. Harabaririmbye benshi banyandikiye kuri indirimbo bashaka tuyikora remix. Rero hari ibintu umuntu abayibaza mu buzima ko bidashoboka ariko ukabona umuririmbyi mukuru arakwandikiye ngo indirimbo nayikunze. Rero ikintu nyene kikumotiva ukora n'izindi ahubwo ziri abakwandikiye nabo ngaho mu Burundi canke hanze igihugu. Indirimbo nta murundi no ya kabisa. Mbega umaze gutwara ijya modoka harabaririmbyi bagusanze inbox abarundi bakagukeza gakiri kwa kele. Mbega mu wagukejeje Big Fizzo yo barimo. Bivugwa ko Kiriko Akili afise collabo na Bruce Melody. Aya makuru yo bari yo canke yo baraye ibinyoma. Niyo. Yeah. Ni remix. Uwo gucaguza gukora collabo hagati ya Big Fizzo na Sadbi. Wayikorana nande? Wayikorana na Sadbi. Kubera iki? Ndashaka hari Kiriko Akili iyo utaba umuririmbyi nica kintu wari gukora. Ariko bandi umusuma komeye cyane cyane nk'abandi umushe. Subiramwo. Hari umuntu wigeze gusopa. Ukiri hari ahantu. Sina sopa ariko ni telefone babari gwanje ubu tuvugana kakanya. Banyeze kidoma Jacobete n'amabuye ndabakoma. Mwemese ndi nama abamfeteye jare koma. Kiri gute nabateranye imbere gute. Tenez-vous bien. Oui, méditez s'il vous plaît. Okay. Ibintu ni okay. Yes. Aba ex mwasaze mushaka mugaruke. Kubera iki? Irebe FM. Iraniyo. Kiriko Akili umwe waririmbyi bakaza cyane muri byo ariko rakora neza cyane yamaze kwashika in the place in the house neza na neza hari ico nsaba abantu bari kwatwumviriza sikindi nuko mushiramo volume kugira ngo mwumve ivyo tugira tuyagena Kiriko Akili inyuma yo gutwara hari imodokari ariko imbere yuko tuja neza mu bigiye bitandukanye Kiriko Akili akantu gato imaze tuja mu bibazo bigiye bitandukanye twagi banyeze kidoma Jacobete n'amabuye ndabakoma. Mwemese ndi nama abamfeteye jare koma. Kiri gute nabateranye imbere gute. Tenez-vous bien. Oui, méditez s'il vous plaît. Okay. Ibintu ni okay. Yes. Aba ex mwasaze mushaka mugaruke. Kubera iki? Kubera sigafisi imodoka hari akana ko gusagira ngo abantu bumve yiko Kiriko Akili yashitse in the place. Wagwan. Rega mugati Kiriko Akili karibu sana bro. Asante sana. Unapendeza? Nashukuru. Shange ni super, ni kubera super beat. Haraka niyumboneje. Vyari kuba bikaze cyane. Yeah man. Icyo nakubonye hano uri kuratwara imodoka. Uraze gukata. So gukata umuziki gusa wa. Ngo waramuhakije machad. Aya. Kabisa. Kiriko uramutse abantu bari kuratwumva muri aka kanya. Ewana ndabaramukije vyatari. My name is Badman Kankala Chuga Baddest all the way from Billman Boy. Musani wa kijijini kuvuma mpaka mujini. Akantu gashasha gasubiremo twumve musani wa wapi? Wa kijijini kuvuma mpaka mujini kweli. Ofisi ibintu bishasha gumuzana ni hatari.
hariya kiriko akiri ikibazo ca mbere nshaka ndakubaza sikindi nivyahe ibintu vyari indoto ziwawe ariko ubu vyabaye ukuri kuri wewe. rero je mbayeho muri freestyle Aha. sinigera ngira indoto cyane Aha. buri gihe mba ntegereje Imana ibintu inkorera Aha. sinigera ngira indoto cyane Yeah. yego Wari uzi kuzogera aho ugeze aka kanya gakiriko? aya sinari ndabizi kubera ni Imana ibimenya kwera ariko navyo narinze ariko nibyo gushimira Imana n'abantu babigizemo uruhara. Yeah. Niki kintu wibuka ukavuga ati iyo nibutse hari ahantu nokorora mosozi shaka wabaje muri urugendo rw'umuziki. Umuziki rero kubera ari ikintu natanguye gukora kubera nkunda Yeah. atari ikintu nakoze kubera iyindi mpamvu Yeah. n'ivyo kuzamwo akazi byaje mu nyuma rero Aha. nta kintu numva cigeze kimba ko numvise yuko nyene cyo ari ikintu kimbabaje canke cyo nca intege Yeah. kubera ni ibintu nkora kubera nkunda tu. Ni ibintu ukora kubera ukunda tu. Yego. Ijambo ryiza. Ariko kiriku oneza no neza turavye indirimbo aha nihe imbere ko nzana ibindi bibazo bigiye bitandukanye ni indirimbo yakoze amateka no bibandanye ikora amateka akabazo ndakubaza usandika ino ndirimbo wari mu bibazo ivyawe kugira ngo uvuga ati aha nihe. Mbona bibazo narindimwe ariko buri gihe nyene umuntu ahoragira abantu bifuza ko Aha. asubira inyuma Yeah. bamutega iminsi rero ntivyambaye ko ari uko ngiye kuririmba indirimbo vyari bisanzwe vyarambaye ko kandi n'ubu yasohose birambako kandi Baraca gutega iminsi abo bobura n'ukuntu baryoshoze ko bikaze. abo baratuma ubuzima buryoha baratuma duha agaciro abadutera intege rero muri rusangi nayiririmbye nifatiye ko ndirimba n'ivyo mbona mu kibana ariko nta kintu cari cahabaye. Yego. Nta kintu cari cahabaye. Yamana. Wayiha icizere kingana gute kwijana? Uravye ukuntu ikunzwe muri aka kanya mu gihugu c'u Burundi ndetse no hanze y'igihugu. Shazi nibaza ko ari indirimbo izogera kure cyane kubera nibura yarananiye byarangoye ko ndayishutinga gatonya umuntu ari kuyishutinga ari kuva Paris araminduka mu nyuma ku mwanya wa mugoye agira ndayishutingisha telefone kujya Fernanda barabikora ariko candagira ama chance Yeah. abaho umurundi yitwa Diamel acaramuza n'abantu baca barayikunda iyo ndirimbo nk'iyumvisha. Yeah. Shabansaba ko ndi ama dépense ariko rero ni indirimbo narinzi kwizogera kure mu bisanzwe narinzi ko ari indirimbo yanje nyene nanje niresheje niririmbi. Indirimbo hani hitandukanye n'izahe itandukanye n'izindi ndirimbo kiriko akirigeze kubakora? Mbona vuga batatandukaniro rihari kubera buri ndirimbo yose igira abanyeneyo. Yeah. Aha ni ifise banyeneyo n'izindi nakoze zifise banyenezo nibaza ko atatandukaniro nini nyari hari uretse kwigira bayikunze cyane. ariko gatoya MC Machad Yeah. kiriko akiri indirimbo aha nihe ko tuko turabivugana indirimbo muri kano kanya mu bice bitandukanye by'isubona yuko ikirakunda wavuze yuko ukikorana ntiwaruzi yuko izoshika aho igeze nihe experience uri kurakura mu indirimbo maybe ushobora gutegura ibindi bikorwa byawe biri imbere? Boy ikintu cya mbere ukoze ikintu kinini nka guca ugakora indirimbo ikaba nini nyaguca vyanga vyakunda ugira challenge yo kurondera iyindi Yeah. nyakurusha rero nibaza ko ari indirimbo izontegurira inzira yo kubandanya kirikaba munini nyakurusha kubera ko hari abaririmbyi benshi banyandikire kuri iyi ndirimbo bashaka ko tuyikora remix rero hari ibintu umuntu aba yibaza mu buzima ko bidashoboka ariko ukabona umuririmbyi mukuru arakwandikiye ngo indirimbo nayikunze rero ikintu nyene kikumotiva ukora n'izindi ahubwo ziri abakwandikiye nabo ngaho mu Burundi canke hanze y'igihugu. indirimbo nta murundi no ya kabisa uzoyihuwahe muyikorera abarundi barayizi Aha. ndayihaye umurundi nuko mba nshaka ko abarundi bayimenya kurusha ariko Yeah.
yarengeye no kuba abarundi bayizi no mu mahanga ubu barayizi. Yeah. Rero naragize amahirwe y'umwe mu baririmbyi bakomeye yansabye ngo tuyikore remix muzomumenya vuba. Utabigize ibanga ninde Gakiriko? Muzobimenya vuba. Ariko tuje muri Tanzania hari umugwiza atunga yitwa Chief God Love, twabonye ifata ka video ku ndembo yawe hanihe bijya vyakubwiye kimbega hari ico bacishije inyuma yavyo? Ni sawa kubona umukiri ariko aratamba indirimbo yawe ni nk'amahera bari karatamba kandi atumva Kirundi. Ni ibintu bitanga motivation tu. Ntatinyegeje inyuma yavyo. Ubu twaratanguye kuvugana hari gahunda dufitaniye ariko zarinjiranye n'izindi gahunda asanzwe mfise ariko gahunda turayifitaniye. Kajya kaduga ndagahende. Kajya kaduga ndagahende. Tugahende kajya kaduga. Vyaheze Kiriko gatwaye no kuri kw'Imana. Gaye kidoma. Ucumva iryo jambo Kiriko akili vyakubwiye iki muri mu mutima umaze kumva umuntu avugishwa umupastor avuze ati kajya kaduga tugahinde kumva amazina avuze igihe wanirimo? Shaje navuze ko yuko ari umuvuga butumwa kandi akaba nabonekirwa ko biri kose nuko nyene kwera kakaduga sakanje kandi ndabihanije imodoka yanje kuyita kaduga guhera no munsi. Urabona? Nuko hariya imiriko ndakubaza ibindi bibazo vya hariya muri indani hariya ujya mudugura komeye. Narawubonye ukuntu gukata kucurakata ndavuga ati hari ikindi nashonda kubaza skindi hariya Superbat niki kuri Kiriko akili? Superbat ni shirahamwe ridasanzwe ku muziki w'u Burundi ku baririmbyi b'abarundi kubera ko bafise umugambi ushika ku baririmbyi b'abarundi bakora neza. Bizogarukira kuri Kiriko ariko kandi ni n'umuryango wanje mushasha. Yego. Vyiza cyane mega inyuma ko baguhaye imodoka ukaba wa mbere bigiye ku mega mugiye gukora niki inyuma gutwara imodoka ari Kiriko akili? Tuzobamenyesha vuba ariko tugiye gukorana ikiringo kingana n'umwaka ariko tuzobamenyesha vuba turagiranira amasezerano ariko tubirimo nkuko nyene ijya competition bivuga iyo yitsinze uraba brand ambassador umwaka wose. Ariko hafi indwi igira ihere utangiye kuba brand ambassador canke utsindiye ijya modoka hari ibintu bishasha umaze kubona abikwereka ko hari cyo bishobora guhindura mu career yawe y'umuziki? Abantu bushatse kuja muri studio ncanirusha nshatse kuja kuresha ncanirusha ubu biroroha cyane kabisa. Nshatse kuza muri irebe navya ngo taximen wanebeje kweri wayacanirusha. Rero ni kimwe mu bintu bizomfasha mu terambere ryanje ry'umuziki gukorana na Superbat uretse no kumiriya modoka harayandi mashira hamwe azobona akarorero azobona agaciro ko gukorana n'umuririmbyi. Ariko Kiriko akili hari umupasiteri yakorondeye muri foto za Nyambega umwe yakubwira ko ujya ati imodoka tuyihende wowe ntujemwo mbega no ntibirashika kakorondera basi mufata agafoto? Ntarandondera kweli. Imana ikora ku mwanya wayo kabisa. Uremera bavugishwa? Nabonye babesha mu izina rya Yesu. Ni bose shabenshi rega ngo muyankatume atugisha umujyana. Kiganiro kiryoshe cyane hariya neza na neza. Ikindi kintu ndakubaza mbega umaze gutwara ijya modoka hari abaririmbyi bagusanze inbox b'abarundi bakagukeza Kiriko akili mbega mu wagukejeje Big Fizzo yo barimo? Abantu si benshi cyane mugabo ko biri kose ndizeye ko hari ababinezererewe kandi nkuko hari n'abanteje batabinezererewe. Rero naho Big Fizzo batarankeje ko biri kose nizeye ko abinezererewe. Rero no mu bankeje nizeye ko harimo abatabinezererewe. Uheruka kuvugana na Big Fizzo ryari? Kuva nkiri muri Bantu Boy. Tari sound agiye kuza mu Burundi uzokomera ko mu performing n'indirimbo mwigize kwa mu sohoranaga Kiriko akili? Nacho vyo bitwaye ku kibuga c'indege uca kumutegera nk'abandi? Nacho vyo bitwaye rego ujya no muvyeyi wanje
urakoze umuvyeyi wanje kandi hari umuntu akubona kuri aha nihe ariko akibaza ntiyibaza ati none kugira aririmbe indirimbo aha nihe yibonye iki yaciye hehe rero ni umwe mu tafari rikomeye mu rukuta rwanje aho rugeze rero n'umuntu adasanzwe mu rugendo rwanje rw'umuziki rero kandi umuntu yakugiriye neza burya ntimwohangana tu asante hajya ujya mu dukugira kangahe gakiriko ni ya mbere ariko si yanyu kiriko aki ati ni umuduga wa mbere atunze ariko kandi si uwanyuma hari neza neza ku bantu muri kumwe twumviriza mugura amayinite mese mu kanya ndaza kubaha umurongo wa telefone muzuganira na kiriko aki uyu munsi uza kubaha umurongo wa umwanya munini kugira ngo bigende neza cyane hariya kiriko aki yo asanzwe azi gutwara umuduga we ni wavuze ko wambonye ndiko ndatwara komengo ari kumwe n'umuntu sindimi zingayo komengo ari kumwe n'umuntu agendera kuri katikatari ya modoka nta muntu ajyamo umuntu ajyamo ni jewe cyangwa umuntu kazi urafise umufiyanse abafiyanse afise abafiyanse birakaze cyane Machad gatoya dusabe abari kuri Facebook turi live bagira amapartage menshi kumbure nabo nyene hafise ugira ikibazo nayo nazo kwandika muri commentaire nayo nyene turaza kugisoma kugira ngo ibintu bigende neza cyane kiriko munsi dufise ibintu byinshi tukubaza uze kutwihanganira suko no nagaso super beats bice muri super bats hariya akiriko akili narakubonye uduze kuri stage bahamagaye abantu bashika kuri batatu bahiganiwe ikibanza ca mbere wari wifitiye ibaruro bingana gute gushika kwijana akiriko ajya match yari yarabaye ko nabona wenga umutima warasimba uwo mutima wanje urabona hari ukuntu wagiye wawe nawe ubona hari ukuntu wagiye wambaye costume ngo ni costume irikirajugumira nari nifitiye icyizere kandi nubwo bitari gushika nkayitwara ikintu ciza nuko yari kubitwaye umuririmbyi w'umurundi nanje byari kunyinspira nkabona ati ejo nanje ndaza zoba ari jewe rero gikuru nuko haba ikintu nkakijya ku baririmbyi b'abarundi asante sawa bivugwa ko kiriko akila afise collabo na Bruce Melody aya makuru yoba ariyo canke yoba ari ibinyoma niyo ya ni remix oya ifitanye indirimbo nshaje asante nico igihugu kiriko amaze kujamwo akifuza kukigumamo mu Burundi no Imana yatumye mvukira kandi Burundi naho no vuga ngo hari ikindi gihugu no shaka kujamwo mfuye bo mamba ngaho urumva byanga byakunda ni mu Burundi niyo mpamvu naho ngenda ndegarukira uri mu kuja muri Canada ni waje Canada uzogaruka ndabigubwiye ko ndi mu kuja turabamenyesha makuru ayo makuru yo wari yo canke nayo binyoma mbo biri mu mipango ariko nano namwe no genda jewe ndeke kugaruka mu Burundi uretse ko ari igihugu wavukiye kindi kintu urubona cotuma utava mu gihugu cy'u Burundi niki abarundi barankunda n'ahandi hantu mfise abantu bankunda nko mu Burundi kandi nanje ndakunda abarundi kandi mba numva ivyo nkora isoko ryanje riri ngaha mu Burundi kandi banumva natwe dushobora gufata Burundi tukabugira Canada nabo muri Canada bakaza baraza mu Burundi kiri kurakunda famille cyane twarabibonye mbega haruhande ya famille hari byo wiyemeje ati Jenny natera imbere hari abantu bo mwibarabara nzofasha mbega ivyo bintu kiri kuwa ki cyo cimviro wigeze kuba ufise kuva kera ubukigifise uwo mutima ndawufise ariko uburyo buracangoye kandi nifuza ko ari ibintu nzokora mu cyicumi mu by'Imana izoba yarampezagije ariko uwo mugambi ndacyawufise kubera nanjye sinokwemera ko mfa abantu bamfasha nanjye ntafashe mu cyicumi kiriko arasenga atari kenshi ariko arizera kandi aratanga icyicumi si kenshi
asengaga kari karizera yego bad man ariya mu kanya gato muraza kutwakura mugura amayinite akwiye kubera bari badusaba ati ebana ni benshi bari kubara telefona mugura amayinite akwiye kiri kwa kiri yamaze kuba ari ngahantu kuri kwima kabisa yamaze kuba yishikiye ari ngaho ariya kiri gashaka ifoto ta foto nacaba rigize kangahuza muri no studio ga kiri kwa Ijyambere. ijyambere ariko sijyanyo sana wahabonye gute ibintu biri ku rundi rwego aha nihe ni muri Irebe FM hariya ninde muri mvigeze kuba icyitegererezo cyawe ga kiri kwa kiri gitangura music wo mu Burundi nakunda T-Max na Big Fizzo ariko nakunda T-Max sana ari mu bantu banyespi yego igihaza mwarabonanye twabonanye siho narindi kwera ariko naravyifuza uwo gucaguza gukora collabo hagati ya Big Fizzo na Sadbi wayikorana nande wayikorana na Sadbi kubera iki kubera Big Fizzo turayifitanye iyo collabo burya ntiyandi niyo biri muri studio yarakozwe gakiri kumvikanga ko muisohora nande na Sadbi oya nayihari hey san hariya ndatanga umurongo wa telefone bantu b'Imana Fifi gira kutanga umurongo wa telefone kugira ngo uyu munsi twebwe dukene ko abafana ba Kiriko aribo baganira nawe cyane gusumba twebwe umurongo wa telefone ashaka kutanga Fifi kugira ngo bamwakure mu mazi bibazo bigiye bitandukanye kabisa hariya murashaka twakora kuri 69 ubusa 75 ubusa 75 ushobora no kwandika ubutumwa ku iyo nimero nyene taze ko ari benshi mifuza kuganira na Kiriko hariya n'amapere ni menshi kuri Facebook ama commentaire ni menshi ubutumwa kandi abona ni bwinshi hariya abashaka kuganira n'umurizi Kiriko Mr Ahanihe yamaze kubashikira mu bwabwi Samizi Irebe FM kugira ngo miganirire nawe kabisa hariya twamaze kuba tubakira ku murongo wa telefone yes hello ni sawa imuramvya yambu ni sawa cyane wewe aha n'ahantu abantu batwanka bifuza kugera sawa nawe bakumvise gamasha sawa sawa murakoze aha nihe Dar es Salaam uri mwenye ku murongo yes hello ndakuramukije Belly Boy wagwani ramutsa Fifi turamutsa kiri kumubaza ibibazo ushaka byose ndakuramukije Fifi ndakuramukije cyane Bell ego hamana kwa ntumbe akiri yeah man meze neza musaza naribi now nanje meze neza prestation merci ana umuduga ni gwawe kabisa ni gwacu ni gwacu twese weko wikuramwo cyane ni wantoye yarangiye cyane n'ubise watahukanye umuduga byatumye numva naje bakunjyeho isaha umufana wawe kuva kera kuva gukurana amatabeni uzoze tudode wewe ntabwo tubonana gusa nyine kabisa asante sana ukomeze kuraje ukomeze ukora asante natwe turi inyuma yawe kabisa merci beaucoup asante no yeyo mubawe rwose nawe wubawe cyane ndamukiza basi ya basi reka natwumva kumbora za kutwakura nawe nyene asante nawe Kirika ahakora ifoto nyinshi yakunze no studio ubundi mwanya ku murongo hariya Kiriko Akili nk'umumenyesha makuru mwaki allo ize neza musore ni sawa muri bande mutwakuye muri he nitwa Dembere kumubone niba shaka mwite Ballon d'Or ntangorana ndamukiriza match ya Ballon d'Or yeyo salama nizo freshi safi Kiriko yabaye umumenyesha makuru warashuye umwana ni mubi umwana umwana arakaze yo nakwica iramutsa Fifi tugira kumubaza ikibazo cawe Kiriko Akili nabwisabiye Fifi ndakuramukije cyane papa
Meze fresh. meze fresh sana. Kiriku. Yeah man, Ballon d'Or. Umwana w'ingozi. Bimeze gute ya grand frère? Fresh sana. Yeah man. Bwana Felicitation kabisa manabwisha. Byananyoye cyane. Apana ngo mvuge menshi. Byaranyoye gose niyumviye. Nagenda kugana utabwi wawe n'ari twarize wawe. Ndabona Imana ikira gushinda abanyana Imana yamwicuye yari bicora kwe kabisa. Niyo twe gutobishimira. Ego frem. Nukuri. Imbere nk'umuzinga kabisa. Duterane imbere. Nibindi biko biraza munyowe bandanye ukora. Amen amen. Urakoze kandi cyane. Okay. Asante. Hey. Hatari sana. Ari abandanya mwakura yitwa Barman Kiriku Akili kuva Ingozi aravumye mu muji. Ari imbere kuyitaba uno muntu ku murongo wa telefone ndashaka hari Kiriku Akili iyo utaba umuririmbyi nica kintu wari gukora. Ariko bandi umusuma komeye cyane cyane nk'abandi umushe. Subiramwo. Hari umuntu wigeze gusopa ukiri hari ahantu. Sina sopana ariko nk'iyi telefone baba ari gwanje ubu tuvugana kakanya. Atari sana kabisa. Iyi telefone yawe ni yanjiyo. Umwanya ku murongo. Yes hello. Witwande. Nitwa Jenny Muraga uwo muririnzi Frema yubahwe. Rakoze Jenny. Yaranjohe kuba yaratwaye utuba muri Sat. Urakoze cyane. Kiriku. Oui. Yenda gukunda sana uri muri bakaryohera mu muziki ndundi. Urakoze cyane kandi nanjye ndabyishimiye. Felicitation bandanye ukora byo. Merci beaucoup urakoze. Namwe mubandanye munshigikira. Asante. Hey. Kiriku. Uramaze guca mu bintu byinshi kabisa. Kiriku. Mu ndirimbo ahani. Yeah man. Ari uri kurumeza twakiriye kumbure. Yes hello. Ahani mpirebe. Arakumva. Na manite kumbura rufise kumbure twamaze twareka baraza kongera kwakura. Kabisa. Yeah. Ifercho ari kuramubwira Kiriku. Ego indirimbo ahani ni indirimbo girageje kumva yuko irimo ama histoire menshi. Niyahe histoire igutusha cyane mijya nyandiko yose ijya ndirimbo. Banyise Kidomo nja kubiti n'amabuye ndabakoma. Sako nyene. Ninde yakwise Kidomo? N'abantu benshi ari nabigeze kunyita Kirobezo urabizi ariko. Hari umwigeze kuba mukorana mu nyuma kagohinduka kakwita Kidomo aca nk'ikirobezo. Nuko rero nanje canca kubiti no ku mabuye. Uwo muntu wamuha ubutumwa bwa ariko aratwumviritse. Kiri gute? Naguteranye imbere gute? Ntiyashaka gutera imbere. Navyonzi. Abahe Kwisi. Atari sana. Badum uno bita baduma. Ariko Kiriku Akili. Hari agatutu cyandi hantu igeze kubuja n'ubu baguma kurondera ngo ukora ibiteramo mu Rwanda. Umaze kuzimirizwa ko muziki nyinshero zishika zibiri. Wowe ubwawe byaguhaye image yagute mu mutima wawe. Nakubwiye ko bino bintu ikintu cya mbere ariko biranda bikunda. Kandi iyo ukunda umuntu cyangwa ukunda ikintu ntiwita ku ngorane. Rero ahubwo ingorane ziragukomeza. Rero ntacyo bimbwi ntibituma ncika intege ahubwo binyongera ingufu zo gukora. Kandi nibaza ko ari ibyuma ngo bidasezerana niko numva. Usanze byari ibyuma nyine. Niko numva. Ntugeze utohoza. Aya nta makuru menshi ndabifise ariko nta wagaragaye yabikoze rero nkumburengera niko akunda nyene ngo ivyuma bidasezerana. Ariko wagumye usubirayo. None wewe ingorane uhura nazo ngazo tumudatonda. Izina n'amafaranga Kiriku Akili. Nica kinagwanira cyane. Sha amafaranga byaranze ko ndayaronka naranayaretse. Ubu njya nyirondereye. Ujya kwirondereye. Izina kabisa. Izina niryo riri imbere. Yego. Gasumba amafaranga. Atari sana. Hariya nasuye kugura umurongo wa telefone kumbure. Yes hello.
Ninda twakwa kuyarihe uramutsa kiriku ugira kumbaza ikibazo cawe. John Beckham from God. Uri ngoza Kwetu. kakanya? Uri ngoza kakanya? Yego. Arakumva umuhungu wanyu. Mu mere tuvugana. Wakwetu. Banyise kidomo cya kubiti n'amahuye ndabakoma. Aha. Iyi ni kiri nama bafite inyusi ariko koma. Aha. Kiri gute. Aha. Abatera nyimere gute. Aha. Kerebuke. Aha. Gine dictasiri vupe. Okay. Amahoro none yaki. N'amahoro kweli. Iyo ndirimbo kuyiririmba neza kundusha kandi atari kwawe. Wana yarandikunze sana. Yeah man, meze neza ariko. Turashima kweli namwe n'amahoro. Nanje ni sawa cyane. Banda yamutamwe mudutamwe show. Urakoze. Machad. Yo. Say again. kumbure dushoboye kubona twumvikana. Ya. Ndamwibuka kiriko ari ingozi. Arakunzwe cyane barakunda ivyo waba ingozi. Yes hello. Oui, hello. Asmani Rukaramu Ramusa kiriko akili. Yo, akiri. Asumani. Uko bien. Niko bien, na wewe uko bien. Ndashima kweli. Aho ni sawa. Ama kiribu. We. Ndakapata ubwiro tifestation kwanza kuba warabashe gutahukana agashino k'imodoka ka Super Beach. Hama naringiye ndakubaze je utubazo nka tubiri. Nyuma y'uko iyi ndirimbo ahaniye ko irikira kwiza amezi 3 umera si umwaka nta gikorwa wo budufitiye rero cyo kuducamo akakabiri ese kiriko akiri Mr. Badman amazina yiwe ya nyayo yobaraya Sawa ndagenda kwishuri. okay kandi merci sana turi nyuma yaho Urakoze cyane. Asante. Hey. Okay, mbere yuko umwaka uhera ndafise gahunda yo gusohora iyindi ndirimbo. Amazina yanje nyakuri nitwa Niyonkuru Yusuf Joseph Akbar. Mwabyumvise izina ryiwe no Yeah. kuvyifasha. Ari turashaka undi umuntu. Yes hello. Ninda twakwa ari he? Tumeze neza nawe umeze neza. Uri he? Arakumva kiriko akili. Bosi wanje. Bimeze gute ga mwana wa mama? Uvuze? Oya, Imana yabikoze kweli. Nanje nabishaka kuvugana nawe. Asante sana. Nanu kure. Ramba mwana wa mama. Ego, mani bikore. Sawa nshuti yanje, namwe mungumeko. Urakoze. Asante sana. Yeah. No. Kuri Facebook amakomantere ni menshi. Aha. Bare mukangira turashara mu butumwa. Ariko rabakura ni boku. Yes hello. Salama. Witwa nde? Imwaro ni sawa. Vugana na Kiriku. Yes boss. Ego. Egera kure ka radio kugira ngo tukumve neza uri kura tumena amatwi. Igira kure ka radio. Yeah. Urakoze cyane. Sawa mtamu. Sawa. Okay.
dusaba twakura baze kuja kuri akaradiyo kuba ni benshi cyane bariko barakura hariya urashobora gusoma nk'ubutumwa bungahe ariko fifi yo yes hello ni sawa ninda twakuye ari he arakaza dodizo ni hano mukindu arakumva kiriko akili iriku Yes boss. Mara you. Naribi wewe. yego Mm. isacha meze neza rero Cyane ndadundeka. niba tawazira tuzirangiye cyane Urakoze kweri cyane. bamenyera abo bikwari Mhm. bagende buhoro hano haranye Mhm. ahani Nano hanyerera. sasa bana idutamu Asante sana. ya no ya twagiye hariya nk'ubutumwa Agaciro tumaze aba- tubika usaba abantu Ah. mutubabarire kuhakura Kabisa. hari n'abanditse ubutumwa bushika nk'ijana ngaha oya hori twobure kuri telefone isanzwe ariko tuje kuri Facebook ya maze duheze tuje mu bindi bindi bigiye bitandukanye twakira kabisa amapeli ya hariya urabona witwa ziranancanganya ngo okay bite kiriku mugire amakomantere kuri Facebook rero katuma nukuri kwa Mungu ama message Facebook ni menshi ama message ku telefone isanzwe ni menshi ama apere ni menshi none duhitse mwiki katuma twisomere kumbure ayo ngaha yes hello yagiye yagiye ya yagiye tumaze dusome basubwo butumwa nabo nyene twisomere duce kuri ubwo butumwa ya ngo bite mbwira kiriku ati mu bukeye barakwemera ndashaka ambwire urugendo rwiwe mu muziki aho rwahereye ntirurahera Niho bigitangura. ngo urukundo rw'umuziki rwahereye Canke gwahereye. aho gwatanguriye rwahereye Kirundi nawe kirakugora. aho Kirundi gwatanguriye. hacirundamwo. Urugendo rw'umuziki gwanje gwahereye Ingozi niho gwatanguriye. bite basore bacu ndi Jackson ibubanza muri komine Mpanda aho bita mu ntavumba uwo musore yubahwe nashishikare n'izindi modokari azozironka nakomeze muri iyi minsi ari ku rundi rwego ya Asante sana. hariya turacisha mu tubazo mbere kusoma fifi tubazo ngira mbaze kiri kuri tubiri ya kiriko akiri nice kintu yungutse ku ndirimbo aha nihe hama nyuma yo gutahana umuduga uhawe na Superbat nice kintu wishimira kiriko akiri nice kintu kigiye guhinduka kandi kuri wewe Ariko ivyo navyishuye nabivuze yuko atari kuri kiriko gusa n'umuziki ndundi wungutse n'umuziki ndundi ugiye guhinduka kubera ivyo bategura ntibigarukira kuri kiriko no mu wundi mwaka kandi bazosubira babikore ya ariko ico nungutse ku ndirimbo aha nihe n'abantu kubera mu buzima ndakunda kunguka abantu mu buzima kubera nizera yuko abantu ari byo bintu kandi uko umenyanye n'umuntu haba hariho impamvu abantu bari ku isi ni benshi kugira Imana ihitemo umenyane n'umuntu akumenye haba hariho impamvu nkumbure haba hari ahantu muzohurira tu rero icyo nishimira nunguze cyane n'abantu waronse imodoka mbega ko umaze kuronka imodoka hari ikindi kintu kigiye guhinduka kuri kiriko sinakubwiye ko umushaka kuresha bitangora ntera ngenda mbega amacaze imodoka urishikira shikira kabisa kare byaragorana cyari kibaza abasheri nitwari tukibonana kweli ariko hari abantu baguma bibaza ati kiriko aguma aresha ntara abastable ntararonka sindaronka kabisa uwo ndomako guhariya mu gihugu cy'u Rwanda wari uri ngo hariyo washimyeyo navyo tuzi nakabanga kakiri hari message gumaze kugaruka ngaho mu makomante ariko barabaza ati ngo kubera iki kiriko yavuze ko akunda abigeme bo mu Rwanda gusumba abigeme bo mu Burundi yoro dakwene mbe muravuga murafite nimero ya telefone tuvugana kuri Instagram ariko gatonya atari cyane uramwifuza ama nivyo ndakunda abanyarwanda kazi kweli ivyo twacha tubibaza Imana kubera ndavyiyumva wabyisanze yoro dakwene ico muguha nijya ijambo mubwira amaso mu yanyu muri kumwe nk'uko umubwira ati so beautiful uri type yanje kabisa kiri kwifuza kuzokora ubugeni ryari
nta gahunda afise. asa twakira uyu ariko ikintu ushaka kubaza Kiriku uri mu baririmbyi bivugwe ko ukoze collabo n'undi muntu usanga asa wamufunitse mbega Kiriku Akili melody n'amajambo ni ceki nashira imbere mu ndirimbo Jewe cyane ni flow zihinduka, si buri ndirimbo nkunda mbe ubundi sinkunda ndirimbe nkuko naririmbye mu iheruka. Sinzi novuga ni flow cyane ni melody, ni nkuko bivuze ni melody. hari abantu bambajije ati Machad wo tubariza Kiriku Akili hari umwigeme twabonye mu ndirimbo uri kumwe na Lino G ndetse na Double J na wewe ujya mwigema vyubushe cyane yuko yoba yari umukunzi wawe byo byarigeze kuba canke yo ari amajambo y'abantu. Aya nukuri ashobora kuba ari umukunzi ahubwo w'amaso yanje, kuko amaso yanje yarabibonye ko yarishima, ariko si umukunzi wanje w'umutima kwera. Ugo ngukunda urarenze sana. Hari neza neza dusubire tanga umurongo wa telefone kugira ngo mutwakure mu kanya gato. Hari yamaze kuza ku murongo wa telefone yage witwa Belly Boy nawe nyine hari umwanya ku murongo. Yes hello. Salama ninda twakuye ari Ndi John Beka Mugaruzi. karibu cyane. Nshaka kubaza Akili. Uzogaruka ingozi kujya kujya. Jewe nzoza ingozi itariki 29, nzozanana na Chameleone, nzozanana na Big Fizzo, nzozanana na Double J, nzozanana na na BFS. Ani salama ama. Maja. Uvuze? Show izobera mkae. Izobera kuri stade. Yo nasafi sana kabisa. Ni mu ndwiza kabisa. Twahurira. Kishika chichi ko turabiteguriye sana. Ya asante sana. Sawa rero mugirire nziza. Twese. No, merci. Turakira nk'abandi batatu wamaze duheze dusezerane mu mwanya muto gusa. Umurongo wa telefone wacu wundi nyine umwanya ku murongo hari yes hello. Ni sawa ndira twakuye Evelyn Maramvya. Twe twakora mu kit. Twe ni sawa. Banda mu kit. Je nakura mu kit. Wengine umutima ati yambu cyane. Yambu. Abakuru y'ibisi. Ni meza. Ego kwe. Oui. Asa no kuri kai tumaze niko tubibaje. Tibera niba cyo mukumira kuri birebe ko yari kumuvugisha. Shabano me kweli. No kuri asa ntacyari wakoze ikora inka. Urakoze cyane. Ariko uvuga nkaho uri umukobwa mwiza. Nyene n'ubundi umuntu ashobora kuba ari mwiza. Okay. Kuhaje kweli. Merci beaucoup kandi ndagiye kuba munshigikiye mubandanye munshigikiye. Asa twebwe rero. Abana tudushyigikiye buke. Ni cyane kweli. Nanjye ndabyishimiye cyane. Mwe bandanye ukore nyamse nuko ntitwakwimereye kumuduhereza. Asante. Merci. Urakoze. Sawa. Yeah. hariya akubwira duce hariya kuri Facebook kumbure turaraba abagiye baza ibibazo bishobora kwishurwa kubona ko bari benshi arabitsa ko nabishura Kiriko wari wabaje ati mwo muvukana ninde ubona azoba nka Ariko abanyari ku murongo. Hello. Yes hello. Ni sawa. Ndashima kabisa nite neza. Ninda twakuye ari Erike Mwiza. Kumuzinda ni sawa. Oya muzeti ni Erike Mwijawe. Mwijawe ya Kirikari karakumva warafite ikibazo mubaza. Aki. Yes boss. Bagman. Yeah man. Jemba nakwemera sana kabisa kuna ibibazo cy'ubude mu mutuzo atakwisahagura. Ndabikubahira sana indirimbo yawe yakoze kuri benshi naje nisanzemo. Asante sana ndabyishimiye cyane.
Yo wanda bitera imbere cyane abakunzi bawe tukuri inyuma. nanjye duterane imbere twese. Bibere. yo Umeze neza. sirakumvise neza atumeze neza meze neza cyane papa neza. meze fresh sana mtamu Ariko akavurimbe mwakagabanije cyane akavurimbe kari hasi iyo umuntu telefone nyine tumumuteze. okay ukumvira bacha bihinya ubu naho bimeze gute uri sawa acha byumva twamye twanga ko mutumena amatu kabisa hariya kiriku akiri bibazo ni nkabinga ariko aba bantu ko ari benshi kiriku baba mumenyesha makuru. Halo, Alo. muri bande mutwakuye muri he? Majoni kwa mapiri nkabanda ibubanza mu kidaho. Kajambo kamwe kuri Kiriko ufise ikibazo canke intererano. Bajana chaka manna mtumtumira kwanza malo Kiriku. Amahoro. Mezone za Kiriku. Ndaho ndashima munywanyi wa Irebe FM. Bo hongera sana komera cyane gose reka manda gukeze kwanza. Asante sana. Kama We, nagomba kubaze ego. ibubanza uba wahaho iki yuko hari abantu bawe benshi bagukunda wahaho iki ko utaza kwagira igiteramo. Naho turiko turabitegura uyu mwaka nuhera tutabonanye ariko. Karibu cyane gose Rwanda turabiteze. Turagushimiye cyane hariya Kiriko akiri ndabona umwanya wamaze kuba uturega umugambi ufite Superbat nuwahe mukanya gato cyo dusezerana nuwahe mugambi nyuma gutwara imodoka umugambi ufite Superbat nuwahe no kuyigeza kuri hashoboka no kuyigeza hose nshika ahubwo nabariko baratwumviriza bariko barubaka ntibasakaza andi mabati no kuri bikabomoka je ntibazombaze kweli udakoresheje Superbat ntibazombaze kweli. Urakoze cyane. Asante sana Kiriko akiri wakoze kuza ngaha wallahi namwe mwakoze kunyakira n'ikindi gihe nitwagukenera twibaze ko tuzokuronka vyoroshe cyane mwana wa mama. Mwana wa mama nuko bimeze hariya ngo mu buyenzi urafise igiteramo kidasanzwe itariki 12 ukwezi kwa 12 man hariya kwa bamwita kigingi kwa shakigingi uzoba hari rukuratso muriro cyane gose. Wakoze kuza Kiriku mwakoze kunyakira Badman hariya nuko fifinda gushimire twakoranye neza nshimira abantu mwese muri kubona twakura abatwandikiye ubutumwa tutashoboye kubusoma nabo twabusomeye ewana mutubarire nuko bimeze zosubira ku munsi wa mbere nitwa MC Machade de la Capital Fifi wakoze twakoranye neza Irebe FM